Yes bakunze u Rwanda TV hano tukuzuza tubite amahoro y'Imana nabane namwe. Tugusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu karere ka Musanze, abadukurikirana bari mu ntara y'Amajepfo, mu karere ka Gisagara, abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Rubavu ndetse na Nyabihu na Karongi, hari abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba, hari abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, muri Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Abo tuzi ko badukurikirana kuko twabibagiye rero mu UEFA Champions League. Rero amakipe akomeze kwesurana, andi ataha andi asubira yo uko rwose bitameje kuyananira. Amakipe 36 rero uyu munsi UEFA Champions League ku mugabane w'Uburayi ikaba yakomeje cyane rwose, aho amakipe yakomeje kwesurana cyane, aho amakipe yakomeje kwereka ayandi yuko bitatangiranye mu mupira, aho amakipe nka za Arsenal zikomeje kwitwara neza, ikipe nka FC Barcelona none mugura yakoze ibintu bikomeye cyane, niko ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yakomeje kwitwara neza, iza kunyagira ibitego Borussia Bayern Leverkusen ibitego 7 ku bitego 2, amakipe nka za PSV Eindhoven zaje kwihanangiza za ikipe za Napoli zo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya Inter Dortmund nayo yihananiriza ikipe ya Union Saint-Gilloise nayo yihananiriza, ikipe za Manchester City zihananiriza za Villarreal wayo zayakiriye. Ese amakipe ku mugabane w'Uburayi kubera iki yakomeje kwihanangiriza andi yerekana ndiko bitameranye neza? Kuko twabibagiye rero, u Rwanda TV 1 ni umuyoboro ukomeje kubagezaho ibitekerezo, ubagezaho amakuru y'imikino meza cyane agezweho kandi yiteguwe. Kuko twabibabwiye rero, kuko kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 21 kuwa kabiri amakipe yakomeje ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya FC Barcelona yihanangira ikipe ya Olympiacos inyagira ibitego 6 ku gitego kimwe gusa, aho nk'uko twabibabwiye mu kipe ya FC Barcelona rwose ikipe yashimisha abafana bayo. Ubwo ikipe ya FC Barcelona imaze iminsi ititwara neza, umukinnyi Lopez ku munota wa 7 yamaze gushiramo igitego ca mbere, ku munota wa 2 Lopez na none yongeramo igitego, ku munota wa 39 yongeramo igitego ca kabiri. Nk'uko twabibabwiye rero, ku munota wa 68 Kigenza Lamine Yamal nawe akubitamo igitego ciza ca penalty. Rashford ku munota 74 yashiramo ikindi gitego cyiza cyane, ku munota wa 76 Lopez ashiramo igitego ca FC Barcelona ca gatanu, ku munota rwose wa 79 umukinnyi nabwo Rashford ashiramo igitego ca gatandatu. Ikipe ya Olympiacos ari gukiniwe n'umukinnyi Eric Bibi ku munota 57 nabwo kuri penalty. Ikipe ya FC Barcelona itahukana intsinzi imeze neza cyane, aho ikipe rwose ya FC Barcelona itanya umuhondo umwe gusa, ikipe ya Olympiacos bakaza kwinyagira bayitera imihondo enye, aho umukinnyi wayo Santiago Jose yabonye n'umutuku akava mu kibuga ku munota wa 57 ubwo yabonye ikarita y'umuhondo, bamushiraho indi karita iba ya kabiri, atabona ikarita y'umutuku. Bakunze u Rwanda TV 1 rero dukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka kandi utere imbere. Kuko twabibabwiye rero, uyu munsi imikino yakomeje, aho Alimentari yanganyije na Pafose ubusa ku busa, Arsenal itsinda ibitego 4 ku busa Atletico Madrid. Ubwo ikipe ya Arsenal nayo yaje kwitwara neza cyane, itsinda ibitego 4 ku busa. Ikipe FC ya Arsenal nayo rwose yari imeze neza mu kibuga, ifite abakinnyi bitwaye neza cyane. Ikipe ya Bayern Leverkusen yatsinzwe ibitego 7 na Paris Saint-Germain, ibitego 7 kuri 2. FC Copenhagen nayo itsindwa ibitego na Borussia Dortmund ibitego 4 kuri 2. Newcastle United itsinda ibitego 3 ku busa na Benfica. PSV Eindhoven itsinda ibitego 6 kuri 2. Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani, Union Saint-Gilloise itsindwa na Inter Dortmund ibitego 4 ku busa. Nayo Villarreal itsindwa na Manchester City ibitego 2 ku busa. Bakunze u Rwanda TV 1 rero
kuko twakomeje kubibabwira uyu munsi ku itariki wa mukino iraza gukomezaho Athletic Club iraza gukina na Karabag FC, ikipe ya Galatasaray ku saa 15 iraza gukina n'ikipe ya Bodo Glimt, ASM Monaco iraza gukina na Tottenham Hotspur, Atlanta iraza gukina na Celta Prague, nabyo iraza gukina Bayern Munich iraza kwakira Club Brugge mu gihugu cy'Ububiligi, Chelsea Football Club iraza gukina n'ikipe ya Ajax Amsterdam, nabo iraza gukina, Inter Frankfurt iraza gukina nayo n'ikipe ya Liverpool y'Ubwongereza, Real Madrid iraza gukina n'ikipe ya Juventus de Turin, ikipe ya Sporting CP iraza gukina na Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese aya makipe akomeje kwesurana biteye ubwoba ku mugabane w'Uburayi, ni ukubera ikipe ya FC Barcelona imaze iminsi itwara neza abakinnyi b'ibihangaje baje kuyifasha, uburyo amakipe yaje kwitwara neza kuri uyu mugoroba rwose byashimishije abafana bayo, aho ikipe ya FC Barcelona rwose ariyo yashimishije abafana bayo neza cyane, yihanangiza iriya kipe kuyitsinda ibitego 6 rwose ku busa. Nshuti bakunze Rwanda TV 1 rero dukomeye kubashimira, tubagira ati mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka. Turabakunda cyane kandi mugire